iraswa rya misile hypersonique ku ngoro ya sentare mpuzamakungu yirahe muri Hollande. Iraswa rya za misile zidasanzwe ku gihugu kizogerageza guta muri yompi Perezida Vladimir Putin. Aya namwe mu majambo agenda atangazwa n'umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru, ndetse yanabaye perezida w'Uburusiya ariwe Dmitry Medvedev, mu gihe sentare mpuzamakungu yirahe ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 yasohoye imitahe mpuzamakungu aho ikorana n'amareta ashika 122 ko inyuma y'uko Perezida Vladimir Putin akandagiye muri ivyo bihugu vyoca bimuta muri yompi bikamushikiriza ino sentare mpuzamakungu ngo acirigwe urubanza nagwo surundi n'ubwo kunyaga abana, aho sentare mpuzamakungu yasohoye umutahe kugira ngo nafatwa azoca agenda gucirirwa urubanza. Ariko Dmitry Medvedev n'abandi batandukanye bagerageje kwerekana yuko aya ari amakosa adasanzwe bakoze, ndetse ko n'igihugu kizogerageza kubita muri yompi canke kubishira mu ngiro kizokwibonera ko. Uyu munsi niyo makuru tugiye kuganira hano kuri Ivyacu TV. Nizere yuko mwama mugavye ndetse mwama mushaka shashaye bishasha, natwe ico ihangiro twihaye ni ukubibashikiriza. Uyu munsi rero nivyo tugiye kuganira ko. Utaragira subscribe niwo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Ikaze. Kuwa 20 z'ukwa gatatu umwaka wa 2023, inyuma y'imisi 3 gusa hashisohowe umutahe mpuzamakungu wo gufata Vladimir Putin kuri Telegram. Medvedev asanzwe ajejwe ibibazo by'umutekano mu gihugu yanditse ubutumwa budasanzwe, aho yemeje yuko inyuma ya rino tangazo na zino mpapuro zo guta muri yompi Perezida Vladimir Putin ko bibaye ngombwa ino sentare ifinata ko bazoyitera misile hypersonique yo mu bwoko bwa Onyx. Aho yagize ati abacamanza ba CP canke ba ICC ku penal international ngo ntibakangwa n'ubusa. Raba baravuga ati turarinda nta gukekeranya, twadugije ukuboko ducira urubanza abafise igihugu gifise bombe atomique canke bombe nucléaire. Ndababwire inshuti zanje, uwo ari we wese ari musi y'Imana ndetse na rocket, hari uwibaza ko tutobarasa dukoresheje hypersonique ya Onyx kuva mu kiyaga kiri hejuru canke mu buraruko mu mato yacu gushika aho irahe ku nyubako mukoreramwo. Turashoboye kubikora. Onyx rero isanzwe ari gisasu ciruka cane kurusha ijwi benshi bakunze kwita hypersonique, cyakorewe gusenya inyubako kandi ahantu hagereranye. Uburusiya ntiburi mu masezerano ya Rome ariyo yasizeho gukorana hagati y'ibihugu bitandukanye, aho rero aya masezerano aca yemerera Uburusiya kudafatwa canke umuntu waho kudafatwa ngo bashikirize ino sentare mpuzamakungu. Bimwe mu vyatanguye kuza biravugwa hariho ko Perezida Putin ndetse ngo nagendera kimwe mu gihugu ca Hongrie nk'uko bishikirizwa na Viktor Orban asanzwe ari umushikiranganje wa mbere wa Hongrie. We yemeza yuko Putin naza muri kino gihugu cabo, naho kino gihugu casinye amasezerano mpuzamakungu na ICC, ngo naza ntikizokwigera kimufata. Ibi Perezida uyu mushikiranganje wa mbere Viktor Orban asanzwe ari umushikiranganje wa Hongrie akaba yabitangaje kuri uyu wa kane. Ni igihugu rero kumbi gisanzwe kiri mu bihugu by'ubumwe bwa Buraya, ariko kitigeze kinashigikira intambara Uburusiya uhanganyemo na Ukraine, ndetse naho gisanzwe gihanura urubibe na Ukraine carase yuko ibigwanisho biva ahandi vyoca muri kino gihugu, ahubwo coco kikaba cagumye gisaba yuko
ahubwo inzira y'ibiganiro ariyo yoshigwa imbere, aho cagize ati ntitwigera dushaka intambara namba. Mu bindi bihugu vyatanguye gutangaza kwiyongerora gufata Perezida Putin harimwo Afrika y'Epfo, aho nayo nyene isanzwe iri mu muryango ndetse yanasinye amasezerano ya Rome ata muri yompi umuntu wese akoze ivyaha. Ariko kandi kino gihugu gisanzwe kiri no mu muryango wa BRICS, aho ari Brazil, Uburusiya and Ubushinwa ndetse na South Africa nyene, aho umushikiranganji w'imigenderanire ariwe Naredi Pandor asanzwe amushikiranganji w'imigenderanire yavuze ko hakenewe ivyo kwiga ku guhagarikwa mu gihe Perezida Vladimir Putin yatumiwe mu nama ya BRICS izoba mu kwezi k'umunani muri Afrika y'Epfo i Durban. Ariko ngo hazobanza higwe n'abagize urwego nyobozi ingingo bofata, bivuze yuko ashobora kuza muri Afrika y'Epfo ariko hafatwe ingingo yo guta muri yompi Perezida Vladimir Putin. Biri uko mu gihe kuri wa mbere uheze komisiyo y'Uburusiya mu bijanye no gutohoza yugururiye dosiye y'urongoye ICC ariwe Karim Khan, yagirizwa ko yagirije ubwicanyi umuntu yera, rero ko akwiye kubibazwa. Kuri wa gatatu inama nyobozi yicaye yamaganira kure iki kirego ati bakora ibintu binyegeje bashaka gukora ibintu bitemewe bishimikije amategeko mpuzamakungu, ati ntidushobora kuvyemera, ahubwo urongoye ICC canke ko Penal International CP ategerezwa gukurikiranwa n'igihugu c'Uburusiya. Medvedev we ashimangira ko uzohirahira agafata Putin hanze y'igihugu bizofatwa nko gutanguza intambara ku Burusiya. Ati kuri video abicishije kuri video kuri Telegram kuri wa gatatu yagize ati reka tuvyibaze kwibi naho bitoshika, ariko reka twibaza ati hamwe vyoshika uburongoye igihugu gifise intwaro kirembuzi agafatirwa nk'akarorero nko mu Budagi, ese vyogenda gute? Ibi vyoba bikwiye, ati vyoba bibaye ibiki? Koba ari nko gutanguza intambara, naho bimeze uko rero ivyo dufise vyose za misile zose zorungikwa muri Bundesliga kwa chancelier n'ahandi. Uburusiya nk'igihugu kitari mu muryango rero ujejwe ivyo vya sentare mpuzamakungu bukaba bubandanya butanga gasopo ku gihugu cohirahira gukora rino kosa ugata muri yompi igihugu mukuru w'igihugu cyabo ariwe Vladimir Putin, ngo nuko ari ibi vya CP. Bakaba rero kuva zino mpapuro zigisohoka abategetsi batandukanye bazihaye ugwamenyo baritwengera bagemizaho ati ibi ntibizoshoboka yuko umutegetsi wacu afatwa igihugu kidakeneye kwibonera ko ibara. Reka tugezeho abakunzi ba Vyacu TV, tubasaba gusa mugira subscribe nimba mutarabikora, hanyuma kuyandi makuru atandukanye mukazoza murayaronkera ku gihe nkuko vyama. Reka tubasabe muyisangize video, nimba naho mwayikunze mushire ko like.